Rero hari igihe higeze kuza umuzungu yashonesheje impuzu muri atelier de couture ya papa wanje. Juste agishika arabaza, pardon, j'ai besoin de mes habits parce que demain matin je pars, je voyage de la France. Papa wanje aramukanira amaso ati, mw'ishure niwe wize kw'ishuri igifaransa. Papa ngo arakeneye impuzu ziwe ibyo arafise voyage. None mw'ishure umubwire ko ntashaka ibifungo. Ok, ils n'ont pas encore mis des boutons sur la chemise et quoi et quoi. Non, moi j'ai besoin de mes habits. Demain matin je pars. Papa, wecho mu gitondo arataha utamuhaye impuzu ziwe shauri yako. Papa nawe akanura amaso. None we uja kwishuri herekeza abandi. Mw'ishure none umubwira ati, je n'ai pas mis encore des bifungo sur ma chemise yatabutse. Allô? Umeze neza? Flambeau! Vous êtes flambeau, mon jamais chaud de la paix. Flambeau! Flambeau! Tu l'as dit que tu as yes, sir. Barukuza kwa Musa, washusha mukaya chagaruka. Everybody say yeah! DJ Twadi!